Shalom shalom mwese mudukurikirana n'umunezero cyane gusura kandi kubakira muri kino kiganiro intahe yubaka. Ndafise umutumire adasanzwe nabazaniye uno munsi n'umujene w'umupapa akijijwe yitwa Mahungiro Cedric, n'umwana wa pastori. Araza kutuganiriza ingene umwana wa pastori yakijijwe, mbeho barakizwa canke bavuka bakijijwe, vyose mukanya turaza kuvyumviriza. Karibu Cedric. Ego urakoze cyane Prince, nkuko waraje kwivuga nitwa Mw'Ishure Cedric Paul. Ego nkaba ndumu papa si mudamu umwe n'umwana umwe. Ako kantu turakunda kukumva cyane. Nkora numva bakavuga uko nyene. Wo tuganiriza ukabwira bariko baradukurikirana Cedric vyagenze gute kugira akizwe? Cedric ni umwana wa pastori, nivyo sinibeshe? Ego nivyo. Vyagenze gute kugira ngo rero cette fois-ci Cedric ashobore kuza kugakiza? Ubuzima bwawe bwari bumeze gute imbere yuko Cedric akizwa? Koze cyane, nkuko waje kwivuga umwana wa pastori. Rero imbere ko nkizwa nari umwana nk'abandi bose mu muryango kijijwe cyane wa pastori. Nakuze nzi gusenga, batwigisha gusenga tuja muri Sunday school, kandi tuja muri korale, ariko mu by'ukuri twabikuriyemo uko nyene, ariko mu by'ukuri ntitwari dukijijwe. Beho mwarabikunda, mwarategerezwa kubibamwo? Ego twarabikunda kuko twabivukiyemo nk'uko, ariko harageze ahantu rero ntangura kubigwanya kubera kungene nari meze avant, kuko nkiri muto nari mfise ibibazo byinshi nk'abadolescent bose ngwana navyo, ariko numva ari uburemere bukomeye kubona ndi umwana wa pastori kubera ama exigence yo muhira, ariko kandi nari nkeneye kwitora. Rero narakoze amakosa menshi muri uko gukenera kwitora, ngwana na identite yiwanje, rero ku buryo numva nasi Imana ahubwo nkashaka kurondera ubundi buzima. Uba wari ufise imyaka ingahe na yahe makosa wakora muri ico gihe? Kugira ngo utahure neza, ndewe nakuze kuva ndi mutoyi, nari umuntu mutoyi cyane, nari nonze cyane gose. Ndibuka yuko nashikanye imyaka 25 ata 50 kilo office. Rero yari complexe kuri jewe ikomeye. Rero kuva ndi muto narabaye maltraité ku ishuri kubera kungene nari ngana sinashaka kwidefenda. Rero cankurana igikomere ingene nari muto ku ishuri. Par exemple ndagwaye nk'akarorero, abanyeshuri twigana bamwe baranyikoreza amashakoshi yabo kugira ngo ndabaherekeze ku nguvu, hanyuma nkabaherekeza naba mu Gihosha niga ku Mutangano, nkabaherekeza Mutanga Sud, hama ngaca ntaha. Nshitse muhira abavyeyi bagaca bampana, nanje kubera ntashobora kuvuga icatumye ncererwa gutaha kubera iyo complexe, ngaca mbabara muri jewe. Rero ngiye muri secondaire naciye mpinduka uyundi muntu ntari ndiwe. Niho rero izo ngeso mbi zaciye zitangura kuza, niyita yandi mazina, ntangura kwikomporta ukundi kugira ngo abantu bankunde, ngerageza kurondera uburyo bwose bwotuma isi inkunda. Kandi ntihori bwavyibuha ico gihe cose? Sinari bwavyibuha ico gihe cose. Muri uko kurondera ukungene rero isi yonkunda, abantu banyemere, abagenzi banyemere, niho nakoze amakosa menshi abajene bakora. Rero biraba grave. Waragiye mu kaboregwe? Sinanyoye inzoga cyane, ariko kubikora ko yego. Waranywa duke duke? Yego, abakobwa, tabi, kugira ngo nereke abandi yuko nanje ndi umuntu nyene umujene kandi nyene yubashwe nk'umujene. Ego. Aho hose abavyeyi muhira bo bari bazi ko Cedric ameze gute? Bari bakuzi nka Cedric
ari muri ivyo bintu bitameze neza cyangwa bari Cedric w'umukirisu? Justement ahubwo nari mfise fasade zibiri kubera muhira nari wa mukristo umwana w'umupastori kandi nari no muri korali ico gihe cyose naracuraranga piano mu rusengero ariko kw'ishuri hanze muri quartier nari uyundi muntu. Byahavuye bigenda gute rero cette fois kugira ngo uve muri novango muri zo identité zibiri canke uwo Cedric wo muhira atandukanye na Cedric wo mu bagenzi canke wo kw'ishuri? Ego byabaye experience ikomeye cyane muri uko kwitwara nabi. Papa wanje nkuko nabwiye n'umupastori rero mu bisanzwe ntakara mugabo ari ukungene yatureze nisi yose umwaka utanguye yaradusaba ibintu yifuza yo kudushikako hama akavuga ati rero kw'ishuri mubigenje gute nanjye nzobakorera ibi ariko kw'ishuri munaniwe namwe mumva muzogira ama consequences. Rero ico gihe yamburiye kure nari nagoranye gose arambwira basi atume antwara mu mashuri y'imyuga kugira ngo nevoriwe kure nari natanguye kunanirana mu ishuri ndamwankira. Hama rero umunsi umwe sinzi ko yafashwe n'ishavu arambwira ati uri umwana w'iwanje niwa dubura uno mwaka nari mu w'icumi ico gihe nzokuvuna ukuguru. Uri umwana w'iwanje nzokuvuna ukuguru hama ndakuvuze hanyuma usubire ku ishuri. Rero aho rero kandi ico gihe sinari umwana w'ikijuru mu ishuri ariko kubera ubwo buguruguru nagenda asubira inyuma. Wari umwanya wo kwiga? Sinari umwanya wo kwiga rero nca ndayoberwa uwo mwaka. Rero ndibuka iyo sene ingene yagenze natashe muhira nshikira muri dushe nca mu gitanda witeguriye kuvunika ukuguru? Niteguriye kuvunika ukuguru. Ndibuka aba petit frère n'aba petite sœur baza ku gitanda wanje barira kuko bari bazi yuko papa wanje n'umuntu w'ijuna n'ijambo ico avuze aragikora. Rero ico gihe nari ku gitanda aba petit frère bariko bararira papa yaravuye ico gihe yaravuye ku kazi ashika aryama arafungura araryama avyutse rero niyumvira mu mutima ati sinorindira yuko aza kukubaza canke ati nimba mvuri kukuguruka mvunike hakiri kare hanyuma nyene ndabibemo uko nyene ca ndamwishira ngenda mfise bulletin yanje ndayimwereka ndavyibuka ico gihe ariko arambara ibirato ari muri salon hama arayiraba arayifata. Umutima ntabwo wari ufise ntiwumvu? Nari mfise ubwoba bwinshi mugabo nari nzi yuko kiza kuba coco kiraza kuba kuko yarabivuze. Nari nsa nk'uko umengo navyiteguriye ariko aho rero niho habayeho igitangaza ntari bwabone mu buzima bwanje arico catumye nkizwa. Namuhaye ariko araraba iyo bulletin yariko arambara ibirato ndavyibuka ntiyanahejeje hama mbona atanguye kurira mbona papa wanje atanguye kurira cane hama carahaguruka arangumbira hama acambwira ngo courage. Ico gihe rero byabaye shoki kuri jewe kubera niyumvira ni gute umuntu yayobewe kandi wari ubizi uko azoyoberwa uravye ingene ariko aramera hanyuma ukarira ukamubwira courage. Ico gihe rero naciye mbona image nk'iya Kristo Yesu kuko rero namwumvise Yesu mwibuke ko ari umwana wa pastor ukungene Yesu atubabarira tudafise impamvu yo tubabarira dufise amakosa yose yoshoboka kungena tubabarira. Ca mbona igicapo ca Yesu angumbira ambabarira ibyaha byanje kandi ntabibereye. Rero ico gihe nyene uwo mwanya nyene niho nakiriye Yesu umwami w'ukiza. Naciye numva mu mutima wanje mfashe ingingo yo kudasubira bya bindi byose kubera nabonye ukungena Imana itubabarira kandi tutabikwiriye. Papa waramubwiye ati jewe mpisemwo ubu gukurikira Yesu canke? Oya nabimubwiye après kuko umva yarangumbiriye ararira ambwira courage hanyuma acarambarara y'abandanye. Mugabo wewe ntiyarazi yuko Imana yamuciyemo kugira ngo jewe shobore kuronka agakiza kanje. Mu nyuma rero niho naciye mfata ingingo ndabimubwira hama ndibuka ikintu ca mbere nakoze umunsi wa Mungu ukurikira ca ndaja imbere y'ishengero nsaba pasteur ampa umwanya nihana ibyaha byanje imbere y'urusengero kandi nari mvuye muri korali nari mvuye kuri piano. Bari imbere uri kuravuza? Nari imbere ndiko ndavuza piano hama ndasaba umwanya kubera iyo conviction nari nagize mu mutima wanje
nzi imbere y'urusengero ndasaba imbabazi urusengero nihana ibyaha byanje imbere y'urusengero. Mu yandi majambo ndakumvirije hashobora kuba hari abantu bari mu rusengero bashobora kuba bari no mu bikorwa by'Imana korali cyangwa ibindi byose mugabo badakijijwe. Nikihe kintu babwira abo bantu? Ego cyane birashoboka iyo utarahura n'umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ku giti ciwawe, atari kubera abavyeyi, atari kubera abagenzi, ntuba urakizwa. Ico nobwira uwo muntu wese ari mu rusengero yumva neza, yemezwa neza mu mutima yuko apfuye atoja mu ijuru, arakeneye gukizwa, naho yo bari mu bikorwa, naho yo bari muri korale, naho yo bari muri protokole, ndetse naho yo bari n'umupasitori. Urumva yuko urahura n'Imana ku giti ciwawe, wumve ngo wemejwe ivyaha vyawe, ariko wemeye agakiza kavuye kuri Kristo Yesu. Ico rero ni ingingo umuntu nohanura yofata, yumva akimeze gutyo, yumva atarababarirwa mu mutima, yumva ko agifise ivyaha yiyagiriza. Mahungiro Cedric, ndagushimire cyane kuba wemeye kuza kudusangiza intahe, urakoze cyane. Ego murakoze namwe kumpa akaryo ko gusangira n'abandi intahe yanje. Ego Imana ibahezagire cyane. Nashaka shimire namwe bwe mwariko muradukurikirana. Twumvise intahe ya Mahungiro Cedric, twizere yuko uwo bataragira ingingo yo gukurikira umwami Yesu Kristo umwami mukiza mu bugingo bwiwe afashe ku giti ciwe akariko karyo keza, kuko Imana yifuza ubucuti nawewe itifuza ubucuti n'ibikorwa uri kurakora. Tuzosubira mu kiganiro